John Bosco, Suzanne, Vamos Kenyeza yagiye he bahari ngaha bahari okay n'uyu mukere urumva arakoze kumija sawa nagomba rero urasaba ko urasaba nimandike mu bihamani seri na ingo seri bazenga umwanya wari wose umuntu wese agomba kwitoza mu ico gisata hariho president hakabaho umwanzuro secretary hakabaho integration secretary n'umuvugizi uba ko akene kuja muri umba haro president abantu bagomba kwitoza mu rwego ndabasabe muze ngamwese abantu bose bagomba kwitoza mu rwego rw'amatasi bazenga urwego rukomeye cyane gukora neza kubikorwa ndabasaba kunyambika abatora kuyagenze muri mwebwe abagomba kuba gutwara presidence bacenga abagomba kuvuga ati je ngomba presidence ndayishaka muzenga okay ntabwo kuba vice presidence mwebwe ntabwo vice presidence mweshaka presidence umwe ariko gaharagenda mu kintu kimwe ego barabikora mugati ugomba kwanza kumva ikibarimo bagomba neza biri wese bamurantangira urupapuro hariya mwebwe mugomba presidence okay mugomba vice presidence tugomba rero tubyumvikane rero utsirwa muri mwebwe
hari yaje visi president inzoba nzafashwe mu ntacyo wowe ugomba kandi umuvugizi icyo witozamo nawe umunyamabanga ngira twacabura abantu none bese twogaburana basi mugaheberanira bikahera ko muri batanu gusa okay none kwiga gatoya kubyorosho umuvugizi n'umunyamabanga babonetse hakenewe perezida n'icegera yabonetse icegera cy'umunyamabanga ni wasigaye atake n'icegera cy'umunyamabanga bikabe kubyorosho ngomba ko tworosha umwanya sivyo igihambaye nuko bose bagomba kuja muri komite muga kandi mu vyemeza ni inama ivyemeza cyane vyemeza umwe wese muri mwebwe atubwire uzobera afise mu byo gutanga ko wiyandikisha kubera ko hazoba amapusantaje azoronka kubona zo twara abana kubareresha mu gihe abavyeyi babo bazobanyuma enda ganda basabe ibintu bigiye guhinduka kugira ngo mubimenye ni mu bikorwa ni kuba kwa gatatu disappointment nzogenda mbona nabo bantu ariko icyo ndo kundasaba uburongozi bwo hejuru ndabasabye mu Western ariko ninaza mu nama yo muri Kentucky kuko umurongozi wose yatowe ndabasabe inama zose zotegekanywa azotegerezwe kuboneka kuko nta kintu uzomara umunyagihugu wicare kwimatara muhira girugende mu nama uzani cegeranye cyo byavuye mu nama suko none niko ndinginga gusa uburongozi badufashe nzoza muri Kentucky nzanye akarore k'ibinzoba nateguye kestati murabizi kunsumbya kugira ngo nkumbure kuko ari ibintu bari bansabye hariya nzogenda byandike nzozana kugira ngo duhanane byumvire muri yo nama nari nkeneye gusa ukwezi ntigutere tutandikishije byose muri biro ni harambe abarundi n'abarundi kazi bo muri BDUSA n'abatari muri BDUSA ni mukomere mugira imitima ihumuye mugira imitima ihagaze w'iterambere rirama ijyana n'urukundo kandi n'umutima ukomanaye murakoze murakoze cyane reka Vice President mu byubahiro byanyu umuntu umwe ni murenze mwamukoze ndamusabiye ibiri murakoze jewe nabyinshi kuvuga nagira intengurukire mvuye ku mutima abantu mwanyizeye mukamba amajwi mwakoze cyane byanyeretse yuko mutahura aho twahereye naho twari tugeze rero icyo ndabemereye nuko nzobaba hafi isi kibaza akakimbaza inyishu sinzoyitanga iyo nikuriye mu mutwe jenyene ibyo ntashoboye kwishyura nzobisaba abanyakubahwa hariya hejuru nibo badukurira kuko nabibabwiye kare ntishikiriza ijambo sishobora kwemera Tanganyika ntazodugana ku musozi amategeko ya BDUSA yarahari ibintu byose aya mategeko asaba ndi kumwe namwe dushigikiranye namwe nzobikora hama mubandanye kubwira inshuti n'abagenzi kwiyandikisha muri BDUSA hanyuma mu nama izokurikira tuzobe turi benshi ibizoba bitagenda neza muzoba mubibona tuzobiganirako muri make ndabifurije kugira imana muri make nta byinshi numva nuvuga birenze kubera mwene data yavuze byinshi imigabo n'imigambi dufise ndumva kari mwiza cyane rwose kandi tuzoshika ku kintu gikomeye mu gihe twumvira twofatana mu nda tugashira hamwe n'ingufu zacu zose tutisunze umwana tutisunze umukene cyangwa umukire twese dushire hamwe ingufu ziwacu turi benshi kandi turi beza turashobora gukora ikintu gikomeye kandi kikazi tuzamura mu mpande zose kubw'ibyo rero je nkaba nabwira abapfasoni nka jewe nukuri muhaguruke dufashanye dufatane mu nda twijize n'abandi benshi bajya bose batazi BDUSA nabo bayimenye kuko ryo terambere ryejo kubw'uko rero nukuri nashige cyane rwose kwa munyize benshi nk'umunzi mugabo ndizera neza ko mugiye kumenya byinshi
ubwo nkaba bashimye cyane rwose nzokora n'ibuzanje zose umwene wanje wose kushika kuri bya byose bikeneye nisunza amategeko na cyane cyane mfatanye mu nda n'inzego uko zigera zirakurikirana ntabyo mfise nzokora ndumwe ni ugushira hamwe tugakoresha ingufu zacu zose ni ukuri murakoze cyane Bidi USA mu by'ukuri jewe novuga nti ndafise umunezero uhambaye novuga yuko intuntu yanje n'akabonye kanje gasubijwe impamvu gasubijwe maze imyaka 13 ngaha muri iyi state kuva nashika ariko namye ndi umuntu nidoga kubona abarundi tubayeho tumeze nk'inyoni zo mw'ishamba zitagira kizigenza niyo umuntu yopfa ukazovyumva mu rusaku sinzi ko mu byumva majungu rero bikazoba ivyo gushakisha ariko noneho novuga nti ibintu bimeze neza narashimye ndavuga nti mu by'ukuri umuremyi wacu nahimbazwe ni ikibazo canje kirasubijwe numvise ati muri Arizona hariho ishirahamwe ryitwa Bidi USA ryaje ndavyumva mu bantu bivugwa murazi umuhate nagize kuva nkiri Dimoyi bantu ngaha benshi barazi nakoze umuhate wo kuritanguza kandi turarikora ariko ntiryabandanya nsiga twatanguye ishirahamwe ryo gucangisha amafaranga nimukiye ngaha ribandanya babidimoye sinzi ngo bigeze nari mfise umugabo umwe niwe yari president ni umurundi yitwa Gabriel irindi yitwa nde ubwo ndamusigiye shitse ngaha twaragerageje turongera turavyura dutangura no gucanga amafaranga hanyuma abarundi bene wacu hariho ukuntu twibereye ariko mu by'ukuri muri kino gihe ndiyumvira hariho ikintu kizokwiyongera byarashitse no mu rwego barikata bagize ati amafaranga mudusubize tugize bivanye n'amategeko dufise aya mafaranga ntasubizwa ayo mafaranga ajyamyaho n'ubu ntiturayacira urubanza twari tumaze gushika ku mahera yogarukira hafi ku 2,000 yazana muri USA yazana iyo n'iyindi shirahamwe no kubanza kubiganira bikaja mu bucamanza tukamenya uko duca buro mu ncamake ntarandiriye muri vyinshi nukuri ndabashimiye nanje bamunyizigiye mukavuga ati fashanya n'aba bene wacu ni bya bindi umugabo atimenyereye kwivuguruza jewe uyu mushinga naye nari namubwiye nti ntabwo tugendeye kuba president ndabivuyemo ariko rero kubera mu buzima bwanjye sinamenyereye kwivuguruza ndazana akanyisha ngize baraza kuyivuga jewe iyo senga iranze ntabyo shaka kandi mwabikoze muheza gikosha baganira cyane n'umugenzi kandi ndashima gose buryo nanje umuhate mfise muri ibintu bijanye no kubungabunga bene wacu nuko ntokabaye muri uburongo nabuye ni ngumura jewe tuzoba turi kumwe niba nkenera uzumpamagare jewe nzofise nzogiterera ubwo rero mu by'ukuri namwe murabona abantu banje barangwega ati genda ubesha none umuye ndahashitse rero jewe nanje mu migabo n'imigambi ukuntu nteye ndi umuntu ndinda ku buryo yarinze hano icabo no kugipfira hariho abantu ngaha tuzinanye mu makambi narigeze kuba sekreteri w'inkambi hanyuma mwenyekiti na manager w'inkambi baduka kurya ruswa banyuruza amakamyo ya UN
mugenzi uyu muhungu mumubona n'ubugufi bwiwe nagiye kwandika makete ndayohereza ku nzego zose za UN Redeso n'ahandi imiduga yaje inyavura kugeza nabwo ngenda kuyihisha ubwa mbere ari myinshi hanyuma ndavuga ni ariko none ko nemeye guharanira abanyagihugu none nzokuyihisha kugeza ryari ndaza ndaserura agahanga turagenda ikoranira inkambi nzima iricara ati twarandikiwe makete ati watwandikiye makete nahaguruke ewe ndakanya kabuna ndahaguruka bagiye kumuraba basanga ni Gahungu hari abakuru ba polisi aba OCS ba mukuru wa makaza ba manager bike matop ariko mu byukuri abantu batangiye rero kuvyura kajagara ati tubirangirije ngaha ati tugiye gutangura ankete mu byukuri izo kesi twarazigendesheje kugeza abo bantu bose barirukanwa ubwo ibintu biraja mu buryo none rero ko ndose abantu bansezeranira ati turashoboye ati kandi ibyo dukeneye gukora turavyiyemeje tuzobikora nanje ndabafashe mu mugongo yuko tuzobikora icyo tugiye gukora turifuza yuko umunsi umwe twatanga raporo kuri ba nyakubahwa Ayowa izobiya icyo nicyo gihe urakoze mubyibano byanyu mubyagire kandi tugomba rero tumere nk'abarangiza kugira ngo tuce tubaha ijambo ariko ego imbere yuko nk'ijambo aba banyakuba twagendanye kugira turangize ufise ikibazo muri mwebwe akibaze tucishure vyihuta ni leta ya mbere ukuntu bimeze iyo utanga amahera uraronka ibintu bita ngo W2 nivyo yego ya none twari dukeneye mu duhinzira urariko ibyo bintu kubera bitabonetse nk'ibyo umuntu atanze two duhera akadutanga hanyuma W2 ntayibone harabamo ibindi bintu byo kwegana sinzi rero ukuntu ko muba mwarabihinguye kwizo nzego zo hejuru mwemwe mwabona abategetsi mwabitanguye turabarongozi turabategetsi oya murabategetsi hama sinzi ukuntu muba mwaravuga n'ubutegetsi bw'igihugu ca Amerika turimo dutuyemo kubera ivyo bintu biragoye rero icyo reka nakwishure kugira ngo sadahara inyungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turazwi turanditswe dufise urupapuro rutangwa na IRS icyo no kwita ordonnance ministérielle muri abo bakora bazi mu Burundi canke mu Congereza ubwo bita 51C3 urupapuro turarufise muri rusange ubu turiko tuja mu gice gikomeye cyo kubaka inyubako y'akarorero izoranga abarundi twese muri Amerika aho izoba yubatswe hose uyibonye uzovuga uti ndibona muri Amerika narashitse ivyo bizokorwa na twese abarundi mu ntara zose mu kwitanga iki gihe rero kumburegira ngo perezida wanyu niyava mu nama izohuza abaperezida b'intara izobera muri Kentucky itariki 29 z'uku kwezi twezohura muri Louisville Kentucky perezida n'icegera ciwe niyo baza muri iyo nama ngira ko ndabasaba mubarihira uburyo mubarihira amatike bazoja muri iyo nama kuko bazobagiye kuneza yanyu kuneza BDUSF kuneza ya twese niyo baza rero muri iyo nama kubera iyo nyubako ari y'akamaro nitanze 5,000 uratweze muri benshi ku matagisi hageze igihe cy'amatagisi aya mugenda guharuza amatagisi amahera yose watanze ucubereka ati general donatinze muri BDUSF 5,000 urupapuro bampaye bariko baravunja ry'amatagisi baca baguha icyo bita credit kugira ngo amahera uza igera ifund uronka nubwo batayagarukana yose ari 5 baragarukana percentage z'amahera watanze muri no profit organization nico gituma mubona abazungu ubona avuga ati gutora imodoka nayifise suko abayitanze nico gituma acavuga ati nyandikira ko naguhaye imodoka sivyo none namwe rero abarundi mwigiye kwitanga
muri bidi yose mwitange muzi yuko inyuma y'umwaka hari urupapuro muzotwara ntimuzovuge ngo ntaho bija. Muri rusange umuntu wese atanze amadolari ari hejuru y'amajana 2 araroswa urwo rupapuro nk'uko IRS bisaba. Mugabo utanze amahera 100, 50, 80, 99 nta rupapuro tuguha. Turakwandikira urupapuro rusanzwe nk'umuntu tukakumenya ko wadufashije. Mugabo ntiwatwara muri IRS uvuge ngo naratanze 100. Ayo bafata ko ari amahera udashobora guclaiminga muri rusange. Mugabo guhera ku majana 2 kuduga urashobora kuyarozwa. Nakwishuye. Urumva rero urwo rupapuro rondera CW2 uko abivuze ni donation form itangwa n'ishirahamwe watanze kuyo fashanyo kubera ko iyo rupapuro tuguha twebwe ruba ruriko IRS number ni gucutwara bakaca basha muri system mwanya wo kugira amatagisi bakabona yuko watanze. Na bidi yose turashobora kubona inyuma y'umwaka umuntu wese yaduhaye amafaranga kavuga ati nakaratanze 100 no 100 ntituyashira mu ko yo rupapuro yaroza mugamba amajana 2 kuduga urashobora kugira ikindi kibazo umwe oya uwo nta mwanya mfise bazi kibazo direct umviriza nari mfise utuntu twishi nashaka kuvuga ariko ndacisha ko mu ncamake mumbabarire uko jewe nta nubwo ndi umumemba wa BDUSA nimwamputagiza ni hahandi ho kunywa uburenganzira bwo kwinjira nkumbure nashaka no kwinjira mu minota 5 sagwa murakoze mubanza kunyishura ku bitekerezo ngomba gufika reka ndayifate no muntu rero jewe ndashimiye BDUSA ku kigoro mwakoze ko kuvuguruza indongozi mwatoye. Jewe izina nitwa Janda Yizeye mbanze nivuge. Wewe uranyibuka twavuye ku telefone umwanya muremure nk'isaha yose. Mama Alphonsine twarahuriye ku radio y'Ijwi Amerika bwa mbere agipresenta irishira hamwe. Uranyibuka ubu uranyibutse. Rero nagomba mvuga ati ubwa mbere baki no musi mwicara kugira no gutora izindi ndongozi byagenze gute nico nabigiyemo kubisambura sije nabikoze mugabo hirya no hini telefone ngo John ngo akaratwonona ndiko darondera ukuri gushaka kumfata nk'iyi Coca-Cola unwere ngaho utazi niyo yakorewe Jesse siko biri ariko no musi ndanezerewe n'indongozi mwatoye neza nanje nashimye nta kibazo kabisa mwabigize neza uno musi nanyuzwe numvirije ibyo mwaje kwicarira uno musi umvuza turinjira no bwateko kuko ndazi ibyo no kwinjira muganda ushaka kuza kuntwara kuko rero cyo no sabizi ndongozi minota 5 igomba ihere mumbabarire cyo no sabizi ndongozi numere nk'izambere kuko izambere ndababwiza ukuri ngaha naho muri ngaha ari abo numvise mwavuza ngo ntawe uhari uwo sinzi ingene byagenda ubundi nawe ratanze imihoho none bimeze gute no basaba yuko ibyo muyemeje ngaho ubu nabiboneye kanzoma ingene ndabakubita inkoni jewe naho jemvuga ukuri nkitahira muhiri wanje nta wundi hira inzu ntawugirane ukuri gushira hehe nuko rero hanyuma rero murashaka mu nyandike hiyo nimwabona bimbere hanyuma nakumye mbona abantu bavuga ngo baryana inzara hirya no hino ngo John ni bya bindi ninjire mu sinari nanditswe nta n'uburenganzira nari mfise bwo kugirane bwo kwitoza kandi nawe wabivuze ati uzi ko atari umumemba ntiyemere gutora rero muri rusange je muri kamere yiwanje ndi umurimyi ndi umworozi no mu Burundi ndi umworozi n'umurimyi abari ngaho barabizi kandi fise nishira hamwe rifasha mu Burundi ryanditswe no muri leta ripuza abantu bantaho nikora kandi n'abapfungwe mu bitaro mu Burundi turabafungura ijana kwijana ufise ikibazo zo waze mariteni by'abandi n'ucetwa gateka kazi na muntu mu Burundi ku rwego rw'igihugu cyose abandi ngira muramuzi rero novuga ati mukomere kwibanga batowe numvise ibisata byinshi kuri kijya kibanza nabonye ntawagiyeho cimico n'akaranga jewe muri Tennessee naratanguje umugwi w'ingoma uwo mugwi w'ingoma uraze abantu bo kwimuka baja hehe na hehe
Apolineri muri Atlanta niwe yaciye wakira n'uwo bita Antoine Sekambabaye niwe yawubandanije kugiza nuno muzi. Rero mu ico kibanza mukona kikigumye kiranga nikirangare turi ngaha kuko no musi mungi hanyuma rero numvise ngo abasigaye babijejwe bazokwitorera inzego jewe ndagiye kuko uwanzanye ari hanze kuko twari kumwe mu rundi rubanza twari hamwe kuko tuguma twiruka muri bene wacu koreje ndakuye meza abasigaye mugenda amahoro kamusigaye ndashimiye uburongozi urwego rw'igihugu nivo federal ngonga nkashimira nkungure abitabiriye ibi birori byo kwitorera inzego zo barongora mu ntara yayo nkongera kandi ishimira bene data nabo batowe kugira ngo dukorane umwete ata bintu byo guheza muri byo byabo muri make nagomba ishyira kw'indahiro kuko ikorwa mu mpaye ni ingabire idasanzwe bisaba ko umuntu ayikorana umwete ndetse no kwerekana urukundo kuri abo bantu uzobutwara ata rukundo nta terambere rirama iterambere rirama riza mu gihe mu burongozi hari urukundo ariko mu burongozi ata rukundo nta terambere rirama aho turahumvikana sibyo none jewe misigaro rwango Jerusalem ndarahiye icese imbere y'abarundi n'uburongozi wera ku rwego rw'igihugu jewe misigaro ndemeye n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose no mu rukundo ntangere ko nzokorera abarundi mu kubaha no kubahiriza amategeko ya BDUSA atakwivuguruza kandi atakuzanira indiane mu barundi ahubwo kuzana iterambere rirama mu barundi bose muri BDUSA. Uburongozi bushasha bugiye mwaraye mwitoreye canke mwatoye bugiye kurangwa niki kubaha no kubahiriza uwo ari we wese afise ibyumviro byubaka no guteza imbere abarundi, kubaha umunywanyi bwa gatatu uko ariko kose abe yarize canke atize, ubwa kane kwiteza imbere kwacu bizovana uburongozi bwiza. Mu gihe ataburongozi bwiza buhari ryaterambere rirama rizoba rihari, kuko wemeye kuba umurongozi ufise ingabire nyinshi, kwanza ufise ingabire y'imigambi. Ubaye umurongozi mukuru w'intara utegeza kuba ufise ingabire y'imigambi, umaze kuzana ingabire y'imigambi, iyo migambi ukayizana ntibe ku munwa gusa, abantu bakayibona. Ubwazo mu ndongozi habe kubahana, mugatwa kubahana kuriho umwe atangura gucika intege, ariko mu gihe habaye kubahana muraterana imbaraga kugira ngo taktike mugomba gushikako mwishikeko. Kutivuguruza, hari abarongozi bakunda kwivuguruza, wafashe itegeko nta kwihindukiza mu kirago. Jesu ukomeze, itegeko ni itegeko, wakoze ikosa bagukuye ntabyo gusubiramo, kuko mugiye murasubiramo ni bya bintu nzokora ikosa ngo bazomparira. Bene data tuhumvikane, niba tugiye kuba abarongozi twubahane, tugendeye amategeko atwaye, niryo terambere rirama, kandi muri ayo wadukore tuba abambere, siko none? Kandi birashoboka, siko none? Gutanga inyigisho mu barundi bose aho bazoba bari, umurundi wese avuga ikirundi kwa byari nari muri ayo wasiri. Hari abarundi bashika batanu, numva ko nako nditanga ubwo BDUSA imenyekana. Hari abarundi batayizi, namwe mabata hari abarundi batazi BDUSA, twarabonanye bakavuga ati ntabyo tubuze. Bisaba ubwitange, umaze kuba umurongozi ibintu bigiye guhinduka. Nanone ibintu bigiye guhinduka, kandi iyo mvuga bigiye guhinduka bizohinduka.
sindabura umugore wanje, sindabura umwana wanje, sindabura umubyaranje. Ngenda uko amategeko avuga, ariko manje kwicarana n'indongozi dukorana. Suko none mwumva indongozi mbi, indongozi izo kwitwara nabi, indongozi izo kwitwara nabi mu manama, ibitutsi, kutubahana, urwego rujejwe gutatura ayo matati rutoza guhica izindi ndongozi batora ico kibazo mu gihe vyanse gutangazanya kugira ngo dukorane n'abashaka abazana induru, abagomba guteranya iby'intara, iby'imigambwe, iby'amoko, ibyo turabisezerera. Murongozi bushasha mwitoreye, ibyagiye bikoreka mwabona bitagiye bikoreka neza, bigiye guhinduka, tugiye kugorora kugira ngo iterambere rirama turishikeko. Ndabwire ka kantu rero nako ndabamenyesha, murongozi bushasha mwitoreye, ikintu cya mbere tugiye kwihutira gukora ni iki kubana bwawe. Kuko namaze kwandikira inzego zimwe zimwe za leta muri Iowa, hari imfashanyo yasohotse mu byo fashanyo ni turayoba, ariko kugira ngo BDUSA ironke imfashanyo nuko twasaba au niveau fédéral urwego rw'igihugu mudufashe muduhe stati BDUSA kugira ngo umuntu agiye gusaba license ukore ku mugaragaro bize bitworohere kwandikira n'amashyirahamwe atandukanye gusaba imfashanyo kugira ngo abakenyezi, abadamu bafise abana badakora kubera ubwinshi bw'abana nabo baronka akaryo kugenda ku kazi. Ikintu cya mbere tuzokora, cya mbere na mbere ni kwandikisha BDUSA muri Iowa, dukorere ku mugaragaro. Tumaze gukora ku mugaragaro, ikurikira tuza kuguruza daycare. Daycare birashoboka kandi tumaze kuyuguruza bizokoroha cyane kuko baranakeneye abadamu 10 n'abagabo 2 gutyo. Nzoba orienta muzogenda ni kwiga ishure ry'amezi 2 abama certifica yanyu, hanyuma kaka nikaboneka leta izotanga izogatanga bamaze kubona aho tuzokorera, bakora ama inspection baraba tuzokora baboneze neza kugira abakenyezi bataja ku buzima bavuga ngo ni binebwe kandi ari kubera abana benshi baronka umwanya bakore. Ndabibutse kandi murongozi mutoye si kumunwa gusa, natangiye kubikora murazi kurondera ikibanza ko ari gihe usuka baga dukore tutiziganye tukene iterambere ntakurera amaboko, ariko turahagaze nka Magufuli ntakurera amaboko. Murazi yuko hari inyubako igomba kubakwa ya BDUSA, ni mubizi none mugabo mu ntara zose hamwe haba uburongozi bwiza, sinkubesha twige turandikira amashira hamwe. Ejo haheze narahantu mbonana n'umuntu araho umuzungu kazi, ariko ndeka Sipiriyani adresse bampaye aho nogenda umva nakomeje kudodora hakikaje mvugo nuko basontora ariko twiteze imbere suko none niko kuri iyo nyubako hamwe indongozi tuzokorana zinkundiye tukumvikana kuko je ukomeze nta kuntu nokora ikintu ntabanje kwicarana nabo ndabazanira umugambi na rose twicare hasi tugukorera. Ariko ikintu cya mbere mbona bamenyesha umugambi je mbona ari mwiza bakawugwanya tuzokumvikana ndayivuze hakiri kare bakagwanya umugambi mwiza, iyo ntambara nzoyigwana kandi nzoyitsinda kuko iterambere rirama no kwambara amasafu ntabwo vyera. Reka mpereza akanya kungure vice president ariko bavuze president ni waza kuvuga nuko mu cyongereza bitari ku